Wari uzi akamaro k'amazi? Bakunzi ba Bedanola TV, Imana ibaho umugisha mwese mwuguruye kino kiganiro. Uyu munsi tugira tuvugane ku vyerekeye amazi. Twasanze imiryango turimwo, ingo turimwo, hari indwara nyinshi zitera ku kutamenya amazi akamaro kayo, kandi kutamenya ingene twonayakoresha canke twoyanywa. Kuri ivyo tugire tuvugane mu majambo make cyane, ariko tubanje gusoma ijambo ry'Imana riri mu Itanguriro igice ca mbere, dutangure ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa kabiri. Haravuga ati: ubwa mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi, isi yari ikiri buziba, yari kubusa gusa, kandi umwiza wari upfutse idamba, kandi mpwemu w'Imana yatambatamba hejuru y'amazi. Ego rero tugire tuvugane akamaro k'amazi. Amazi adufitiye akahe kamaro? Kera nkiri mutoyi, niga nko mu wa kane, mu wa kabiri, ushitse muhira numva nyotewe cane, ngaca nywa amazi, nkumva yuko amazi amfitiye akamaro pe, kubera yishe inyota yanje. Ni ukuvuga muri ico gihe twe tumaze igihe tubona utuntu tw'udupiblisite muri televiziyo tukiri abana, berekana abantu bababaza ati vuga akamaro k'amazi, ati amazi ni ubuzima. Uwundi baramubajije no mu gifaransa aravuga l'eau c'est la vie. Ni ukuvuga nuko amazi koko nasanze ari ubuzima. Nabimenye neza maze gukura, ngeze aho kwiga nkamenya, banyigishije ivyigwa bimwe bimwe vyerekeye amagara y'abantu, bavuga ati umwana yakamye amazi mu mubiri ngo umubiri wiwe ngo urizinga. Bwa bundi nivyo, bwa bundi amazi arafise ico amaze. Ngo kandi ngo naho yorira ngo nta mosozi aza kubera ata mazi afise mu mubiri. Ivyo vyose urumva nabitahuye ukundi, naciye mbona akamaro k'amazi ukundi gusha. Ati mu kanwa h'umwana harumagana akaguma ashaka amazi. Bwa bundi niko bimeze. Ati n'umuntu akuze, ati abuze amazi, ati arashobora, hari imitsi irashobora gusa nk'iyifatanye, ni ibintu bita ngo collapsis. Nuko rero hanyuma kandi baza kunyigisha kandi ati umumama atariko aranywa amazi menshi ashobora konsa umwana akagumigwa. Numva biriko birakomera. Rero hinge tuvugane mu majambo make cyane akamaro k'amazi. Hariyo abantu nagiye mbaza ati amazi amaziki, akamaro k'amazi nakahe? Bamwe barambwiye ati turayavomesha ibitegwa mu myonga mu gihe cici, abandi ati turayanywa, abandi ati turayamesuza tukayakoresha isuku. Koko vyose nukuri, twese turazi yuko ivyo vyose nukuri. Niba natwe urabona ko ntasa nabi cyane, amazi arimwo ku rukoba rwanje, ari mu maraso yanje, n'aya maso yacu aha aravomerewe, avomerewe n'amazi tunywa. Ni ukuvuga utayanyoye amaso harabamwo ingorane, kuko aya mosori ari indani adufasha kureba, tukugara amaso tukongera tukaraba byoroshe, ni kubera harimo amazi. Namahoro? Yego namahoro. Nagira mbaze gatoyi cyane, nakabazo gatoyi. Akamaro k'amazi nakahe? Akamaro k'amazi turayanywa, tukamisuza, tukayatekesha, tukayoga no ku mubiri, kugira ngo umubiri ugume umeze neza. Nakindi nene sinavuze ko cyangwa tukayateka tukamisuza. None kubera iki tuyanywa? Kubera iki tuyanywa? Kugira ngo atugire neza mu mubiri.
nta kindi. nta kindi mwumva. Mwaramutse neza. Namahoro. Nagira mumbwire mu ncamake cyane akamaro k'amazi. Amazi aradufasha mu guteka ibyo turya, akadufasha mu kuyoga, mu kumesura impuzu, no mu kuyanywa tukagira amagara meza, akavomera ibiterwa tukaronka imboga zidufasha mu mubiri. Urakoze cyane. Nta kandi kamaro k'amazi uzi? Ibyo nabanzi bikarangaho byinshi nawe ndondagoranga bimana. Urakoze cyane. Mwaramutse. Mbe wombwira akamaro k'amazi. Amazi aradufasha mu gukora isuku aho tuba, haba mu gukoropa mu nzu, haba mu nzu z'isima, ego tukongera tukayiyoga, tukongera tukayatekesha, aho tukongera tukayanywa kenshi kugira umubiri wacu ugende neza. Tukayanywa kugira umubiri ugende neza. Ugende neza gute? Kubera unywa amazi kenshi urarozamo amafyigo. Uroza amafyigo? Kandi ukagira n'amagufa meza. Nivyo. Urakoze cyane. Waruzi akamaro k'amazi? Umviriza iki kiganiro bizogufasha kuza urayanywa, uyitaho, ukayaha n'abandi bakayanywa. Ubwa mbere ni ukuvomera runo rukoba rwacu. Murabona urukoba rwacu ruravomerewe. Ukazobona ufise urukoba rwumagaye, uzomenye yuko amazi ari make mu mubiri wawe. Nico gituma muzobona yuko muci, kubera izuba ritwakira tugasohora amazi menshi asohokana ubucafu. Murabona ko tubiri ivyuya bijya mu nyuma. Utanyuye amazi menshi uzosanga urukoba rwawe rwumagaye ukuntu. Nico gituma bisaba yuko uguma unywa amazi. Amazi dushobora kunywa ni hagati y'amaritiro 2 n'amaritiro 2.5, ariko mu bisanzwe abahinga bavuga ati ni ukunywa amaritiro 2, kuko ikindi gice kizanana n'indya n'ibinyobwa dukoresha mu gufungura no mu kunywa. Ariko umubiri wacu ubwawo usaba amaritiro 2 n'igice ku munsi, ku masaha 28. Umuntu ategerezwa kuba afise amaritiro 2 n'igice umubiri ukoresha, ariko akanywa amazi. Nituvuze amaji, nituvuze amata, nituvuze ivyayi, ariko amazi ubwayo akanywa amaritiro 2 n'imiburiburi ku munsi, kuko umubiri wa buri muntu ukoresha amaritiro 2 n'igice ku munsi. Reka tuvugane rero. Murazi yuko umubiri wacu, kandi buri rugingo ku mubiri wacu ugizwe n'utuntu duto cyane twita selule. Utuntu duto tugenda dufatana kugezaho tutaboneka n'amaso y'inyama, ariko tushobora kuboneka umuntu akoresheje ivyuma nka microscope. Ni ukuvuga utwo dukora neza iyo umuntu yanyoye amazi akwiye. Dukora neza iyo umuntu anyoye amazi akwiye, kuko utwo ubwatwo turahema, ubwato turabaho. Rero kugira tubeho, umuntu ategereza kunywa amazi. Muzobona ko hari n'igihe umuntu ashishuka urukoba, ni ukuvuga utwo tumwe tuba dushaje, utundi tuba twapfuye. Nuko nyene. Icya kabiri nuko amazi adufasha mu gusohora imicafu iri mu mibiri yacu. Iyi mibiri yacu, imicafu tuzi twe ni mike. Twe tubona mike, ariko imicafu isohoka ni myinshi cyane. Nico gituma kenshi muranumva bababwira bamwe bavuye kwa muganga ati mwebwe mugwaye uku muce munywa amazi menshi. Ni kugira ayo mazi asohore imyanda, asohore ibicafu biri mu maraso,
biri mu mafyigo, ibindi bivuye mu mara, ibindi bivuye mu maraso bigaca ku ruhu. Muramubona nico gituma tubiri ivyuya, kirya cuya si ukuvuga ni amazi, si ukuvuga ngo ni iki, kuko muzumva yuko harimo n'akantu kameze nk'akunyu nigize amaraso yacu. Ni ukuvuga ni ibicafu biba biriko birasohoka. Umuntu atanywa amazi akwiye, atanywa amazi akwiye mu mafyigo haraba ingorane. Ni hahandi uzumva ngo basanze agwaye amalitiyaze, ahandi ngo basanze agwaye ngo amakalkile, ngo afise amakalkile mu mafyigo. Rero ayo mazi tunywa afasha amafyigo gusohora uducafu twose, kuko utanyoye amazi menshi ni ukuvuga utwo ducafu tugenda twishira ahantu, twidepoza ahantu tukazoba nk'utubuye. Ariko ugiye uranywa amazi akwiye, ayo maritiro 2 turiko turavuga, bizogufasha gusohora iyo micafu yose, kandi habe no kuja ku mwanda mukuru. Uzobibona iyo umaze igihe atamazi unyoye uzogumigwa. Ni vyiza kunywa amazi. Muzorabe n'igihe woba wagenza urugendo rurerure utanyoye amazi, hanyuma hageze ko uja kwihagarika, uzosanga usohoye ibintu bisa nk'umutoto uhishiye, kandi utuntu duke. Biboneka yuko hari utundi ducafu twoba dusigayeyo. Nico gituma ari vyiza kunywa amaritiro 2 ku munsi. Kandi mu kuyanywa tubinginge, si ukuyanywa ugotomera. Abantu benshi maze iminsi mbona bagendana vya bintu bashiramwo amazi, baba bayaguze canke se bayitekereye, hanyuma umuntu agafatira ku munwa iritiro ryose akarimara, canke agafatira ku munwa iritiro n'igice akarimara. Eka burya umubiri wacu uwuhaye ayo mazi menshi, ubwo nyene amafyigo aca yibwiriza kuyasohora vuba, ariko umubiri ucuguma uyakeneye. Ucuguma uyakeneye. Nico gituma ni vyiza uvyutse unyoye ico gikombe kimwe, hageze saa 4 ukanywa ikindi, uhejeje gufungura saa 6 ukanywa ikindi, ku buryo hagera mw'ijoro ugiye kuryama wahejeje kunywa amaritiro 2. Amara yacu kugira asohora ubucafu akoresha amazi. Murumva rero mu gusohora ubucafu bisaba amazi, kandi no kugira ivyo twafunguye bigende bishika hose mu maraso, mu mubiri wose, bisaba amazi. Ni ukuvuga ibintu ngirakamaro tuba twafunguye bijanwa mu mubiri neza n'amazi. Niko biri. Ikindi ca gatatu ni ca kane mbere, ni kugira uyu mubiri wacu worohe. Murabona burya umaze iminsi utanywa amazi uzobibonera no ku mubiri. Uruhu, urukoba rw'umubiri w'umuntu ruca rusa nk'ugumagaye, ariko umaze iminsi unywa amazi biroroha, umubiri ukoroha, ukabona yuko umubiri utotahaye. Kandi n'aya maso yacu acamererwa neza, aba afise amazi akwiye. Nico gituma ari vyiza kunywa amazi. Amaso yacu acagira amazi akwiye, n'ingingo zacu. Aha mu ngingo, izi ngingo mubona zirimwo amazi, aha zikoreshwa n'amazi. Rero utanyoye amazi ari mu ngingo arashobora gusa nk'ayaheze, ingingo zigasa kugira umuntu apfunye canke agorora ukuboko canke ukuguru bikagenda bigumagana.
rero si byiza, bisaba yuko tunywa amazi. Kandi n'aya macandwe dufise, ufise amacandwe umenye yuko unywa amazi, ariko uraraba gusa ko unywa yakwiye. Amacandwe dukoresha mu gufungura no mu kuvuga, murabona umuntu ariko aravuga amacandwe atayafise ntibikunda. Rero nuko aho kibaye ikindi kintu ca kane. Ica gatanu, ibihimba bidufasha muri digestion bikore neza. Kandi amazi aturinda kugumigwa, Ica gatanu, kuvuga amazi araringaniza ubushuhe dufise mu mibiri yacu. Nuko rero tunywe amazi kandi ku rugezo rw'amaritiro 2 ku munsi. Ikindi kugira indya dufungura zikore neza mu mubiri. Rero tunywa amazi, bantu b'Imana, mu ngo zacu. Abantu benshi hari igihe usanga hari umumama dukundana yigeze kumbwira ati je kuri nta mazi nywa, ushobora kumara n'iminsi 2 canke 3 atamazi nywa. Ati ninywe ruduta, ariko amata nasimbura amazi. Na unywa amaji, unywa amata, unywa ivyayi, nasimbura amazi. Amazi ni amazi afise igikorwa cayo mu mubiri. Yanywe azogufasha, azokurinda indwara, kandi azotuma ugira amagara meza. Nico gituma ufasha uwo mwubakanye nawe nyene akagerageza kuzaranywa amazi. Bikunda yashire ku meza ahaboneka, uyakeneye ayaronke hagufi. Ego murambona mu nzu z'abakire bobo ubu barabitoye, uyasanga muri saro, ushika wisukira winywera. Ivyo ni vyiza, sigisharizo, ariko amazi tuyanywe ku rugezo rw'amaritiro 2 ku munsi. Ndabashimiye nshuti bakunzi ba Bedanora TV, mwese mudukurikiye. Umwami Imana abahezagire cyane. Reka dusenga Imana, kuko murazi yuko dutegerezwa gusenga duhejeje ikiganiro, kugira ngo n'amagara yacu n'ingo zacu n'imiryango yacu tubeho mu mahoro. Kandi burya mufise amagara meza biba vyiza kurusha. Mwami mwiza Yesu, turagushimiye wewe watuzigamye ukaduha uno mwanya kuba imbere yawe. Turagushimiye kuri kano kanya uduhaye kumviriza kino kiganiro. Kandi Yesu, nkuko waduhaye kino kiganiro Mana, turagusavye koko ubidufashemwo. Benshi ntituzi kunywa amazi ku rugezo rwiza, ku buryo Mana imibiri yacu yomererwa neza. Uradufasha, nubwo bamwe bataragwara, ariko tuzi yuko kubura amazi mu mubiri twabimenye yuko atari vyiza. Mana bidufashemwo, tuze turanywa amazi agwiriye muri twe, kandi ku rugezo rw'amaritiro 2 ku munsi uzoba ukoze. Ivyo ni wowe bidufasha, twe navyo twoshobora. Ikindi naco, abamaze kugwara Mana bivuye kutanywa amazi, turabasengeye mu izina rya Yesu Kristo. Abafise ingorane Mana Yesu Kristo zitandukanye, Mwami, zavuye kutanywa amazi nk'uko bikwiye, turabasengeye ubakize mu izina rya Yesu Kristo. Ingorane zose ziri mu mibiri Mana, Mwami zihere, niba ari amakarikira maritiyazi ukureho Mwami wacu Yesu Kristo. N'izindi ngorane zose zo mu maraso zoba zatewe Mana no kutanywa amazi meza canke amazi menshi ku rugezo rwiza, bose Mana turabasengeye. Turasenza Imana, utugire neza, uduhe Mana kuza turarondera amazi tuyashira hagufi, kugira ngo abana bacu abo twubakanye baze bararonka aho bayanywa biboroheye. Uzoba ukoze cyane. Urakoze Yesu Kristo, kuri kumwe natwe, kandi turizera yuko uzokomeza kubana natwe, udukomereza n'ingo zacu n'imiryango yacu, tubaho mu mahoro, mu rukundo no mu munezero.
urakoze ni mu izina ryawe Kristo Yesu, amen.